kuri saison ya kangahe ko turabona yuko waragiye muri Nigeria urayilauncinga, waragiye no muri Tanzania urayilauncinga, mbwa mu Burundi ntiwashitse? Cops Enemy ntiturayilauncinga muri Nigeria canke muri Tanzania. Cops Enemy yalaunchinzwe hamwe gusa muri Australia. Barayiroreye twayerekanye mu bisagara bitanu, tuyerekana rimwe gusa kugira babone ivyo turiko turakora. Muri Tanzania twagize press conference ya trailer, igihe dusohora trailer kugira bayibone. Nukuvuga i Cops Enemy izoba lancement officiale ya Cops Enemy izobera rimwe ngaha mu Burundi no muri Tanzania bizobera carimwe. Azoba ari ku itariki 10 z'ukwezi k'umunani. Ndabashimire mwese mwaje kunyakira uyu munsi. Ndabashimiye cyane. Uno munsi ni rya mbere ninjiye mu gihugu cy'amavuka. Navuye ngaha mfise imyaka 2-3 tugera muri Tanzania, tuva muri Tanzania tugera muri Australia. Ubu rero niryo riba rya mbere nza ngaha mu Burundi. Ndabashimiye cyane kandi ndashimiye n'abarongoye kino gihugu. Ndashimiye n'abantu bamaze iminsi myinshi bamfata mu mugongo, aribo nita John K team. Abantu kweri bakora ijoro n'umurango ba making sure yuko ibikorwa vyacu bimenyekana cyane mu gihugu cyo mu Burundi. Ndashimiye n'abantu bamfashije kuri urugendo bakongera bakamfasha no mu bikorwa vya Cops Enemy. Ntibagiye umuhungu tuvukana yitwa John Bosco Gahungu, akaba ari umuntu yamafata mu mugongo iminsi yose. Ndashimiye n'ishirika rya Habnap, bakaba nabanyere baramfashe mu mugongo igihe nariko ndakina film yitwa Cops Enemy. Ikaba irongowe n'umuhungu yitwa Jima Giraneza. Ndashimiye n'amashirika yose yaduhaye sponsor muri Cops Enemy kugeza dushike kuri uyu munsi. Nimba muba mufise ibibazo mumbaze ibya mbere. Turashaka kumenya ko umwaka wa 2016 wasigiye kuza mu tariki Yeah. Twebwe turi abantu iyo bakoranye hamwe barapanga bavuga ati next year tuzokora iki niki dukora iki niki, ariko ko dupanga ko na shetani nyine apanga ibintu ashobora gukora kugira ibintu ntibikunde. Nukuvuga mu kuza mu Burundi twari twabipanze kandi ari mu migambi n'ama video twamaze gukora ya promotion, ariko shetani ntiyabidukundiye.
nico gituma tutashitse ngaha ariko ubu Imana yadufashije cyane twashitse ngaha kuri saison ya kangahe ko turabona ko waragiye muri Nigeria urayilanchinga waragiye no muri Tanzania urayilanchinga mbwa mu Burundi nk'washitse Mbo Cops Enemy turayilanchinga muri Nigeria canke muri Tanzania. Cops Enemy yalanchinzwe hamwe gusa muri Australia. Barayiroreye twayerekanye mu bisagara bitanu twerekana rimwe gusa kugira abone ivyo turiko turakora. Muri Tanzania twagize press conference ya trailer igihe dusohora trailer kugira bayibone. Nukuvuga Cops Enemy izoba lancement officiale ya Cops Enemy izobera rimwe ngaha mu Burundi no muri Tanzania bizobera carimwe. Azoba ari ku itariki 10 z'ukwezi k'umunani. Naravuganye n'amashirika menshi yo muri Tanzania afise uburyo bunini ya cyane bwo kina film. So bambari ati barampaye uruhusha bavuga ati hakazoba hariho umukinyi wari we wese aha mu Burundi yifuza gukina n'umu star wa muri Tanzania wari we wese ashobora kunshako canka kuri Deo aliwe management wanje hama bakavugana nanje nkamuconnecting nabo muri Tanzania bakashobora gukorana ibikorwa. Yeah. Asante.